jewe ndakaze vuga izina nkwiriye urwego jewe ndakaze vuga izina nkwiriye urwego Preto Rico, papela, fane grinko, yublo, dolo cemento Mukunywe mukule musilipe Mindiri bifanya pasi kose mutasilike Wesha, giri bintu bite Natanguye ndumu danseur Depuis 2015 Ndatamba haragiraho mvuga ati ifare yuko ntamba muri timu yacu yari KOR Kings of Rivers haragiraho twiyumvira gutanga indirimbo zacu jewe nije nari novuga ko nari mfise umwete gusumba bose hama ndatangura indirimbo ya mbere ni Setorionot ego ndahura n'umuntu yitwa Snokey aramfasha kwija mu buryo aramfasha bimwe ntari nshoboye kuko nari umudanseur byinshi ntavyo nari nzi ego hama novuga ko aramfashe kuvyerekeye video gatoya ego hama Torionot ndayikora c'était en 2017 hama ndakurikiza délégué général en 2019 hama délégué général biraba birebire yashikana mu ishure ndiga mba naho umunyeshure no mu délégué général me tweba ngombwa ko ndo no mu university bivanye n'ivyo bambonamo bikomeye cyane ego hama muri iyo university leta iragira irampa urupapuro rw'umutsindo avuga ati wowe wahejeje rabusubire rero mu buzima busanzwe hama ndashika nico gituma naje nka doctor kuko kame uri umunyeshuri asanzwe ko ari mu university novuga yuko nari mfise irindi pete nje nabona novuga ipete nari kuza nari nkwiriye izina nkwiriye ryari rijyanye n'urwego ko depuis nkirimba delegation hana n'urwego me gusa camvuga ati jewe ndakazi izina nkwiriye nirijyanye n'urwego yes kuva Oleg avuye mwibohero rikuru rya Mpimba izina ryiwe ryaraduze cyane kuza mwibohero rikuru rya Mpimba hari ico byafashije mu kuduga kw'izina kwa Oleg kuri ico uvuze nyene ego cyane gose me apart yuanje nanje umuririmbyi akenera kuronka hits ikwiye bro turiruka twagwa hasi kwavyuka ubwira oyana umuhitmaker ivyo byarabaye nabishimye mugabo umva ni dossier ya hit ico kirapashije hasigare kuri jewe rero isima mutama isima ya Mpimba nimbi cyane umva navuga ati icambere capashije hasigare ko je nsubira mu buzima busanzwe ko nabiroko byumva nawe ariyumvira ati ndatokadi me gusa imana ntanzigo niho bivuga yavuga ati yakorera mu bategetsi bacu nshimira ngigo nshimira nyakwigendera umukuru w'igihugu cyacu Burundi yego yaragikomeye cyane kunyizera urasohoye Dr n'indirimbo yaje ikundwa n'abatari bake iguha n'amaso menshi igihe wagenda kwandika Dr waruzi yuko indirimbo izoshikaho uno munsi igeze novuga yuko jewe narizera ndije ndiyemera ugati je ndakazi nkaze mba nkazi urugwego rusumba izindi nzego urumva urugwego ego bituma rero je atabwo barigeze bigira kuri Dr kandi byari ibintu bigoye cyane narimaze hafi umwaka wose ntari muri industry y'umuziki bavuga ati yarakijijwe abandi biki me gusa urumva nari kw'ishure nashikiye kwa Muvayo yamfashije yakoze n'ingufu cyane kugira mbe hari ahantu urazi ko nafunzwe ni mu gice ca mbere byasaba rero mvuye mu hariya narindi gice ca kabiri ca gatatu ngone n'ingufu kugira ngo manke ya presence nagize mu gice ca mbere cambana ndapotera kwa muziki hama tugeze mu holidays cyo manager nka Dr nararonse diri impejeje kubosa hehe me ubikoze nabo ubona bakubeba urabitse Sirike wesh ibintu bitesa gira ibintu bitesa gira ibintu bihabura ndashaka umbwire muhira urafise abavyeyi mama ariho na mutamba bose muhira bakwakira gute abavyeyi bawe umuvukana babimeze gute ubwa mbere novuga ko byari ibintu bigoye kubera hari uko urugere tukubagara cyane ugasanga birasarisha en plus bakibona delegation nayo byari bindi bavuga ati twarakubwira ibintu nk'ivyo me kuvaho mvuye hari ahantu barabona ati kame mu petit yarize bavuga ko yize ahantu yagiye n'abavyeyi banje nanwe ngira aranaha hotel je nije nabatanguriye baravuga ati ngira yarize kame hari ahantu sawa gufinira ubu ndibaza bipanze neza barambona barakabona yuko
ndenze nkaze kujya nyene uhora wandika ngo mama arabizi yuko nkaze mama ahora yumviriza indirimbo zawe arazumviriza cyane ndakaza arayizi azi no kuririmba hose habwo n'abanyanyaruzi nabona babanyumviriza muganda abana benshi bajukumira bakabazibigira babona batanda bagenda biga aho nyene hataje ibindi byose wesha nyuma ya Dr. Hasozi novuga yuko ari surprise too very soon ariko kirahari novuga yuko gihari umva turavyitegurira bize bikugwego kana turiko turavyitegurira bize biri ku rwego sign kuba ufise Oleg kuba ufise Berry Music hari ico biyenze bikakwereka mu iterambere ry'umuziki wawe cyane kabisa ndanezerewe rwose andibaza nabo nyene barayibona nukuri aba bose n'abantu banje nahora nifuza guhura nabo cyane kandi nkaba numva mbafise byinshi byo kubabaza cyane umva banzaniye nkaca ndamubona delegation Dr. ndamubona twicaranye numva bari ibyishimo cyane mbona ko hari ahantu ndukondagera muri bya bindi byose bimwe nahora mbona nk'indoto mwe nahora mbona nk'inzozi mba ntangwe kubona agacu ko ndiko ndagenda mbe hajya muhira ni hehe amukiro muri Bujumbura riraje ariko si usanzwe uba mba mugwezi ikiri utaha gute iyo utase utaha gute ndakwide place nce muri ville ndava ku ishuri nkaca genda muri ville wiga hehe ngaho kuri Saint-Luc mu Kagari uva kuri Saint-Luc gute mfata bisi ya 3 saa 4 saa ushika muri ville nkaca mfata bisi ya 5 shikana muhira yego warutsi yuko hajya gutera imbere k'umuntu biragaragara mu maso yiwe biragaragara mu byo avuga ndetse n'ibikorwa akora ibaze ejo ni shure kubera aha bari kure adashobora gutaha mu ijoro aza kuryama ku mugenzi ku muproducer wiwe yaza atekeye amaniforme amakaye byose ku buryo aza kugenda aryame avyuke aza kwishura kubera ahaba ni kure uravyumva ariko akemera kaza nuko abayifuza kugera ahandi hantu uno munsi uteye imbere nigiki wumva wokora urundi rwaruka icyambere no manza nkababwira ko ikintu cyose no wagishiramwo ishaka ukagishiramwo ukacinjiramo nyene ukavuga ati genda giye muri iki kintu ibizo gucinega ntibizobura ariko uko uzobandanya niko uzoshika kuri yantu mbere yawe ushaka nk'ubu no bashingira naye nkababwira byinshi ndumva hari byinshi nababwira kuba noyemera nkavuga ati no musisi naha ndaza kurondera ahantu ndara nkazana amakaye nkazana uniform urumva ko ejo nanje niyo nashika nzobabwira ati hebiki uronka iki kintu kugira uronka ikintu no kumanza ugaheba kimwe umunsi uza ku radio bwa mbere ku ishuri wanyu barakumvise benshi cyane gose rero abo ndanabashimira gose kuko hari inama yaciye haba yaciye haba Jedi nanaje mercredi ndaza Jedi rero acaraba inama baravuga ati we twumva tukorera akantu uriho ndakiteguriye abanyeshuri banje aho bari ndazi bariko baranyumviriza kuko nabibabwiye papa uwo muvukana baraguhamagaye byagenze gutegira ngo bahamagare bari bavyikuza kuja ku radio nigeze ndayibabwira nanje byarantangaje kurya wabonye natangaye ndi ngaha nanje niko byantangaje nta muntu numwe nari nabwiye mu bo muhira ngo ndafise ikiganiro runaka ako nabonye numvise apeli yabo nanje ndashinduka ariko naragerageje kumubaza arambwira ati harambwiye nawe n'umuntu yari karumviriza acaramubwira ati umviriza mungu wawe ariko radio yumvirije acaravyumva cyumva yo telefone nyene akamvugisha kugira yumve ko ova sinzi ngakari Yesu urahuye na Berry urahuye na Oleg ikintu kimwe wumva utogenda utababwiye ni kiki ndabakunda cyane kabisa ndabakunda kandi gose
uraryohewe cyane rwose. merci sana. ari nabo nyine barabibona. wowe urakaze. Yes, nuko reka dusimbire kandi kwa Berry Music umwanditsi w'indirimbo Angelina. Yes, wose turaza turavanga kugira ngo ibintu bigende neza. Uno munsi ni izihe ndirimbo Stan uri kurumviriza muri telefone yawe gusumba izindi? Muri telefone yanjye zose nimba ari iz'abarundi nimba ari iz'abanyamahanga bro kuwa mkweli. bo inzi wanje ni nyinshi wowe ugomba kubona atakucyunga. Oya ni bon ni nyinshi reka ndaguha akarorero. Se uno munsi ndirimbo ndiko ndumviriza ni indirimbo yitwa Amateka ya Mr Shine. ubwo uno munsi today bas indirimbo wumviriza uno munsi niza uno munsi zagumye zigaruka muri wewe. azagumye zigaruka Erega ni bisanzwe. oya na kimwe hariyo Angelina hariyo na Good Morning ya Wiz Design ya Wiz. ni zindi z'abanyamahanga sinibuka fresh titles nzora ngumye numva muhira. Berry Music agitangura asoye Melana biravugwa yuko abantu benshi bamurondeye bakorana nawe collab ariko Berry Music arababwira ati ntiharagera kubera iki wanki abo bantu ntiharagera koko yuko ukora collab canke ushaka d'abord banza umenyekane nka Berry hama collab zizoze mu nyuma. Hari na collab tugeze kuvuga yuko Berry Music azoba arimo ariko mu nyuma tumenye yuko Berry Music atarimo. byose uraza kubimbarira ndakwishura mode avion. boss kubankira content burya umuntu wese aza mu kintu office vision yiwe n'ukuntu yapanze gahunda yiwe. so urumva sishobora guhindura gahunda yanjye ngo kubera nakana so nababwiye ko muri uno mwanya ngomba kwiyubaka nka jero hama collab urumva sindiko ndimuka canke ngo nje ahandi. ndacyari hano collab tuzoba turazikora a partir de l'année prochaine. yego ni juste gusa gahunda yiwanje nababwiye ati meze nuko hageze uyu mwanya ndi ready tuzokora. mode avion nkuko bivuze collab yarimo bavuze ko ndimo bavuga Mona Walda Wiz Design Berry Music ariko mu nyuma Berry Music aza kuvamwo haza witwa DJ Catlus kuva muri Rantown DJs. zo fete bon ni kujya kuntu ndibaza ngira babona tubikora neza. babonye rero collab kubera yashize ko ama point d'interrogation sinzi kubyibuka ntigeze yandika ngo ndikomena naka babanze kubibona rero kujya abishize kuri statut sinzi umuntu yabitoye rero aca amarika ko direct kwari naka so urumva ntibyari byo vraiment kwari ukumbeshira. yego ntibyari muri plan za Berry yifuza ko no mwaka wohera ko indirimbo zingana gute? zitatu bisigura ko hari indirimbo turindiriye yo guheza umwaka. izina ry'umukobwa reka turindire turane ariko hashobora kuza izina ry'umukobwa kandi byose birashoboka. twatanguye muri Melana Angelina hazoca haza babandanye bamurikirana. imbuga usanzwe ukoresha ni izahe bro? imbuga hariho Facebook, Instagram na YouTube. poste ya nyuma washize kuri Instagram yari post ivuga iki? yari video challenge y'umudada. video challenge y'umudada kuri Facebook hose awashize kuri Facebook na Instagram. Instagram imatsiki ku muririmbyi, Facebook imatsiki canke réseaux sociaux muri rusange imatsiki ku muririmbyi, fashi ku muririmbyi. Hari ico wewe iheze kagufasha nko muririmbyi? Jira kimfasha cyane. Kubona nshitse na social media yose umucango munini sana. Nawe rege ndibaza ntiyo hari na ntiyo yo mpinyuza. Ngo kirundi kiragoye. Yo mpinyuza uko social media muri kino gihe cyacu. Nishikana ibikorwa by'umuntu kure n'abari hanze bakavuga nka Instagram. Navuga ko nta umuririmbyi wo hanze ukimwa approachinga mukivugana yirukira kuraba kuri Instagram na YouTube. Facebook hariyo n'abatazikoresha. So urumva Instagram nafise ikintu imaze
kinini ku muririmbyi navuga ko muri uno mwanya umuririmbyi yo kwirukira cyane ku updatinga Instagram paraporo y'izindi social media. Nawe abaririmbyi batanu Bere Music akurikirana ibikorwa byabo cyane kuri Instagram. Wizkid ndakunda Starboy. Starboy. Nakunda gukurikirana Bruce Melody Itahiwacu. Abandi nibisanzwe tu aravuga ko abo ari bo nkurikirana cyane na Pato Ranking from Nigeria. Kugira ngo Bere Music following umuntu kuri Instagram nibihe bintu abanza kuraba. Bon je nibaza ko atabintu byatari ndabo kuko hariho nabo mfollowinga ataraba star cyangwa atarabaririmbye n'ibiki ni juste nyene bishitse ndagufollowinga kuko ntacyo biba bitwara. Iyo umuntu amusabye ubugenzi Bere Music nibihe bintu abanza kuraba kugira ngo ashobore kuba umugenzi n'uyu muntu mu nzira ya kuri social media umva ubugenzi ntiho busaba kuri social media. Hari abantu babifuza gukurikirana ibikorwa bya kuri social media ariko utabemereye badafite droit yo kuraba ibyo bintu. So je page zanje ziri public nibaza ko nta muntu umwe atemerewe kuraba ibintu by'abantu. Réseaux sociaux ni uyikontrola canke ni team yawe ikumanaging ikontrola réseaux sociaux? Sometimes Facebook niyo nkunda gukontrola sometimes ariko ibisigaye ni team yanje bikurikirana. Interview ya nyuma wagize ukumva urababaye bivanye n'ibibazo bakubajije yari yahe bakubajije ibibazo ivyahe? Nta nimwe. Merci. Dusimbire hariya kwa Dr. Zewe ndakaze ugitsina nkwiriye Oleg umuntu akubaje vie privée hariye biravana kibazo gusa biravana biravana kuva Oleg asohoye Dr. biravugwa yuko iyo umuririmbyi ari hit afise success abakobwa baramwirukira cyane niko byagenze kuri Oleg cyane ivyo ivyo gusa birakunda gushika rimwe birakunda gusika rimwe. Hari ico réseaux sociaux yakoze kugira ngo Oleg agera hageze no munsi? Je novuga ko byatanguye kuri delegation hasi harabaye ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye tukavuga za BBC zikorera Londres n'ibindi binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye za Mashariki za Ejo ibinyamakuru ngira nka byose ibyo byose bishira ku ma réseaux sociaux byose ibyo binyamakuru bifite abantu babikurikirana kandi bari nk'ama miliyoni urumva byari ibintu bikomeye nicyo gituma kubona shitse ngaha na réseaux sociaux harimo ukuboko kwayo harimo ukuboko kwayo kandi cyane wakoze délégué général indirimbo iramenyekana ndetse iragushikana no muri université nk'uko bivuze ukora doctor iza imenyekana uranazana uracako no kuri RFI yari RFI ego yari RFI yesto ku mavoto uwa mbere umaze kuba uwa mbere benshi baribaje ibibazo byinshi ninde muntu yashikanye Oleg hajya hano ninde muntu yagushikanye hajya hano wari uzi yuko uri hajya hano cyangwa nyuma yo gutogwa nyuma yo kuba uwa mbere indirimbo yawe hari ico byunguye mu buzima bwa Oleg? Urakoze je icyambere novuga yuko kubona yaragiye muri biriya nanje nayibonye mu bandi hari umuntu yabanje kubindungikira arambwira ati bro ivyo bintu wabibonye kubera mba n'umusani navuze ati yego naho narayibona kugira ntabona ati umujama nari update mu bintu vuga ati yego nabibonye mugace ndasimbira ku marezo yaba Twitter yabo Instagram ndabiraba sanga je cyantangaje sibindi ni biography baranditse fresh myaka je nibaje ko bagira bakora boy kuri ajyama biography banditse kuri BBC barigeze kutandika kuko babizanye kujya nyene je nabikurikirana cyane amabandi baramba je ndafata ama link
ndashira kuri mastati WhatsApp hehe marezo yanje sakoresha tuvuga ati let's go tugina amavote je ndaraba hari abarimvyi basire batandukanye mu bigiye bitandukanye ego hama amavote araba ndabibona kumaduga surtout nk'abantu bari hanze b'abarundi canke abakongomani canke abakiti n'abarundi bonga n'abandi barimvyi bonga hanyere nga mu Burundi baragerageza na mama wanje yasize ko vote aravuga ati Oleg iya mavote nsanga byagenze fresh hama inyuma yavyo rengene bice bigenda nta bintu vyatari gusa hari ikintu bifasha cyambere nuko ubusanzwe ni professionnalisme ibibonetse ni ikintu ni valeur fini n'agaciro kandi barayivuza mu mahite platine kuri radio ya RFI hama ikindi naco nuko iyo ndirimbo iba ya mbere zorayivuza nyene mu mahite platine samedi hama ikindi naco nuko iyo ndirimbo yabaca bayifata bakayishira kuri platform yabo iri professionnel yitwa Denzo usanga indirimbo yawe kumanitse indirimbo za Bata Baby za Travis Scott usanga na Dr. Rim usanga ari ibintu bimeze neza cyane umuririmbyi wese ubwira ngo ashika hageze abafise team y'abantu banini benshi umwose akaba afise ico akora gitandukanye n'uwundi ufise team y'abantu bangahe bajejwe ko muri team yawe usanga urikorana nka Oleg je navuga ko nikorana je ndukunye numbone muga ndafise abantu je nukunye je sindaronka umuntu duhuza Zero fani korana kuko ibintu mfise mu mutwe haje umuntu antangira mu nzira akambwira ivyiwe ndabona umenga ariko aranyicira mind je ndashira ngama project nkambwira je tuzokorana kuko je nshaka je nofuma niruka ivumbi rikatumuka menye nkikorana je nyine kuko nzofuma mara umwaka ntakora meni nakora ico kintu kizoza uko ndagishaka hano muje muvugane n'umuntu akubwira ati bice bigenda ukuntu nzogusohora indirimbo haciye ameza ya ibiki nibi bizogenda ukuntu umva ni atari mu gihe je ndashima kunamwe ngezeko je ndashima nta muntu nakambira ibintu byinshi nta management nko ndadodoramwo je nukunyene ncwe ndikaukiye kunyene ibintu ndabisohora nimba ngiriki nuko nyene gusa bizoza ni pole tu ego bizoza studio ni kugora oya studio aho video niko novuga kigoesti ugushaka gukora clip ishobora kuri ama audio 50 niyo ugasanga ama audio 50 yahebe indirimbo imwe gusa sorry salamu nza hari abantu ufise bakunda ibikorwa byawe bahora bagufasha kubijanye na video novuga hariho bashimira bamwe barafasha kuvyerekeye uburyo canke ibindi bikoresho dukoresha mu video yego bifanya pasikose mutasibike yes muri no ndirimbo wise Dr. Kunyarana uvuga ati after job donc uvuye ku kazi ukacugenda ibintu by'Igitaliyano nimba ari Espanyol giranya Puerto Rico papela fane gringo yubro dolocimento bisigura okay ndasago dusigurira aho hantu ego ndavuga ko Puerto Rico ari akavile gatonya kari muri Mexique naraka kurikirana sana je ku ma Google nakaramba kameze fresh ndavuga ati ona after job rero navuze ati umva mvuye ku kazi urana ko na change ahantu hari boîte de nuit naravuga ati nasipoza ko ndi muri Puerto Rico niko no bivuga Puerto Rico papela fane gringo yubro dolocimento navuga ati aho hantu fane gringo yubro dolocimento mba ndonsa mahera nifuza kuzoyarira aho hantu aho muri Puerto Rico amanga mvuga mukunyo mukule msiripe mimi nilifanya pasikose mutasiripe wesha kiri mu bitesa kiri bintu bihabura regina tenda sesa Desire Berenice Karume ndazura umushape Edith yes aho nyene Desire Berenice Karume ndazura umushape Edith icyo bisigura oya amazina turayumva sawa amazina sawa ego Fiso yitwa Desire Sabi yitwa Karume Edith turabitse ko ari umutambukanyi wa Mugani Design Berenice Baby Bell Nice no mutambukanyi wa Sabi si washatse kuvuga canke nabandi je novuga yuko ivyo ari mu mwabipanze kuko ndibaza mutegeza kumviriza ivyo muririmbyi agona ivyo yisugura to kubajije ico kintu ego
we nuko umengo nawe wabivuze umengo ukurabi wabisinye ko nuko nyene ngo turazi ati turazi naka karwa naka amazina ya ayo mazina niko bitwa nimbize ibintu vyaragwanye kuvyo n'ivyo wanyu James Jede zinavuze ati ndi umuntu akora kuri brancherie afasi ya home uzoze ya micro niko neshe mikata natumika